avuye muri uyu mubiri w'inyama ahita aja muri teofani akaja muri paradizo. Kandi paradizo si harehare abantu benshi, bariya abantu ari muri paradizo babahaye batureba iri ku metero 6 n'aha. Nyuma yaho mutegere, nyuma y'uwo mubiri uwo wa teofani baba barindiye hariya muri paradizo. Paradizo irimwo ibiti, irimwo inyamaswa, irimwo imigezi. Niho abera bose baba bakoreye Imana baja kuruhukira. Nta bizi ihaba, baba baruhutse ngizi tuba dufite hano. Abo bantu rero umunsi Yesu azoza bazahabwa imibiri y'ubwiza ariwo mubiri wa gatatu. Ni imibiri ifatika y'amagufwa ishobora kurya, bazoza bakabamwo iteka ryose. Numvishe umwigisha wacu yakoze ku ijambo ryanejeje, yasomye rya jambo rivuga ngo abapfuye bazazuka n'abazima bahindurwe. Umuhanuzi aratubwira ngo abapfuye bagiye kuzuka vuba cyane, n'abazima bagiye guhindurwa. Kandi umuntu azobazuka afite imyaka iri hagati ya 18 na 21. N'abazohindurwa muntegere ndarangije. Nakeneye kugira ngo aya makuru muyabwire n'abandi badahari. Abazohindurwa nabo niyo myaka bazohita bagira, imyaka iri hagati ya 18 na 21. Akana kazozamuka kagire 18, nyina na sekuru bagire nabiyongeye. Rero nkaba nshimiye Imana, nshimira aba bantu bose ba New York, aba mwavuye mu masiri atandukanye, mwebwe mwabashiye